safi zimeze neza cyane mukomeze mufate safi tangawizi mufate kubuyi bumeze neza cyane bwa safi nukabukugana n'uruganda nyene gutwa safi bu ubwo ntimuzicuza kuko aya majiri meza cyane muri safi ndetse nabuno n'inofu y'ubuyi ni imwe mu bintu byiza cyane bishobora gutuma mubandanya kubaho neza cyane ndetse n'amagara yanyu akifata neza cyane. Turi kumvana na Pedri Gonzalez muri equipe yitwa FC Barcelona Landry. Wari kubiga ko bavuga ati equipe bigaragara kiri kiratakaza abakadre bayabuze. Equipe bigaragara ko franchement imbere buke ko na De Jong nawe yaciye mu mvune. Inoso dutanguye. Jamari niko kuko yaciye mu mvune bwo yamaze kumagaruka. We no baracari mu mvune ramini yamare kuko bandikako. We no bigaragaza ngo ikibazo afise nabwo nikirarangirije na kwijana. Gusa harabayemo zigabanuka n'imiburi buri bice 70 kwijana. Ya harabayemo gufosinga kuko equipe tagina na finya ntigire yamara no munsi. Sinzi cyo wayaga mu kibuga. Fermin Lopez yaciye mu mvune. Ni equipe ya Barcelona kirahura n'ama blismo menshi y'imvune na canca muri zino ntango za muri zino ntango za saison uno mwaka. Bigaragaza ngo ni equipe vyose bahora bavunika mugabo kavuga ngo urutiga umugongo gwanje hagati mu kibuga ariwe Pedri. Wenda mufise arahari 100%. Nubwo Rafinha yogenda twogaragaza ibindi kuri Marcus Rashford. Nubwo yamari yogenda twogaragaza ibindi kuri Baroni Bargi n'abandi. Nubwo Lewandowski yogenda twogaragaza ibindi kuri Ferran Torres akahaba. Ariko no munsi ndi kuyumvira icumugabo witwa Hansi Diet Freak agiye kugaragaza nyuma y'imvune y'umugabo witwa Pedri Gonzalez. Nubone nico cyane ko no munsi tunabigire ko arasiba match ya Elche, arasiba match yo muri Ligue des Champions Club Bleach muri inondwe dutangura, arasiba match ya Celta Vigo, arasiba match ya Bilbao. Bro, Celta Vigo imwe mu bete noir Barcelona ifise mu gihugu ca Espagne. Nubwo abantu bakunda kuvuga ngo Clasico ni iki. Clasico maze kubona ngo nziza iratsinda yititeguye. Mugabo Celta Vigo igihe cyose nabonye bakina na Barcelona ni nko kubona Rayo Vallecano imbere ya Real Madrid. Wibaze rero arasiba match ya Celta Vigo, arasiba match ya Athletic Club Bilbao, arasiba match ya Chelsea de Bruges muri Ligue des Champions, arasiba match ya Deportivo Alaves, peut-être no rukino rwa peut-être ko ashobora no gusiba no rukino rwa Atletico mu gihe peut-être imvune kuko hari gihe abaganga batubwira 4 ou 5 semaines. Mugabo evolution y'imvune gatuma umukinyi yogaruka wanashaka n'imbere gato y'indwi 3 canke zingahe, ariko ntibikunze kuba kenshi. Peut-être que ashobora no gusiba rero match ya equipe yitwa Atletico de Madrid kuri Real Madrid yamaze kumusiga amanota gana kuri 5 muri champion muri kano ka muri Ligue des Champions mu nkino 3 bamaze gutsinda 2 rumwe bararutakaje guys. Iyi equipe ya Barcelona ngerageje kwenimera zimwe mu nkino uyu mugabo witwa Pedri Gonzalez ashobora kuba agiye gusiba muri equipe yitwa FC Barcelona. Ara technique ko mugabo witwa Afrika hano biragoye cyane kuko ugiye kuraba uno munsi umugabo yitwa Pedrito kubwanje novuga ngo yari elema nkuko nariko ndabigarukako nziza. Mugabo uno munsi bakinyi ba Barcelona ko baragira ikibazo c'imvune bivuye ku kuntu bakoze mu mwaka uheze bagakora bafise effectif isa nuko yaga ari no abeza bagahora mu kibuga kandi bien sûr umukinyi mwiza biragoye kuzokumva ngo umumenyereze yamuruhuri yafise byinshi ariko arapanga. Ariko hano ngaruka nkiyumvira ngo mbega umugabo yitwa Dieters Freak ahejeje ukwezi kw'icumi adahagaze neza kuko mu kwezi kw'icumi Paris Saint-Germain yaramutsinze muri Champions League mutsinda ibitsindo 2-1. Sevilla mukurikiza mutsinda ibitsindo 4-1. Uno munsi nahano Barcelona taratakaza mu mashampiyona yose mazokina bace baraza batsinda Girona ibitsindo 2-1 bakurikiza ko equipe yitwa Olympiacos Ropire ibitsindo 6. Noneho kuri Clasico Madrid cyayongera batsinda ibitsindo 2-1. Nukuvuga ngo mu nkino 5 Barcelona yakinye mu kwezi kw'icumi yatakaje 3 itsinda 2, yatakaje kwa Paris no kwa Sevilla no kwa Madrid, itsinda Girona, itsinda Olympiacos. Ugiye kuraba mu equipe yatsinze
nayo muri tablo yo hasi cyane kuko Girona no munsi gisanga muri 18 za nyuma 16 17 19 bisigoye ngo izi nkina zo mu kwezi kw'icumi waruheje kuzikina udafise Rafinha waruheje kuzikina udafise Lewandowski Yamare probablement udafise Joan Garcia na Lamine Yamare wanashaka urabona izo haje gutakaza hafi aho Lamine Yamare n'ubundi bategekanya kubanza kumuvura gakira akagaruka ari physically fit Rafinha probablement bivugwa yuko ashobora kugaruka mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mpera mu 22 gutyo ukongera ko mugabo witwa Robert Lewandowski we yagarutse mugabo nta impact nini nyari Robert Lewandowski gifisa muri club ukongera ko Joan Garcia nawe bategekanye kusura kumubona igerekezo rya 22 cyo kimwe na Rafinha ucongera ko Pedri mfatira yerema zibiri ro Pedri asanze mu mvune yerema yitwa Rafinha na yerema yitwa Joan Garcia ubwo bafatiye club ubabuze ingena ari kurasafaringa haci hava mu yindi erema ifitiye akamaro club kanini gusumba babanda sanzeyo yitwa Pedri ibi binyereka ngo Barcelona vyanka bikunde nimba bataragera kuronka uburyo bwo kuja ku isoko akazi karakomeye cyane shibure bava mu equipe hatanira ibikombe kuko Afrika zobakoresha kandi Afrika bamuhaye akazi bifuza ibikombe buri munsi ni waba mwiza ne gukoresha physique mugahagarara neza akijemira ibikorwa ko ugomba kwisanga mu kibuga plus umunaniro uza ari mwinshi plus umubiri wanga ukabona bakinywe ko baragenda mu mvune muri buno buryo ndico kintu mpagaze bavuga ngo kubura Pedri azosubirizwa mugabo bigoye apana bya bindi bakumva ngo nabuze Rafinha na cenjiramo Daniel nako Rashford ngo nabuze hormone cenza na Lopez oya kubura Pedri Gonzalez n'izindi plan cyo ugomba kwigaza ngena abakinyi bagomba guhagarara mu kibuga mugabo none ko hano amahirwe menshi agaragara yuko ari kuzana Casado na De Jong na Lopez De Jong atakaje posta y'wigiyemo Casado nawe aduze kwa Pedri nutagira imana ngo guhereze hano biramusaba ko umugabo witwa Hansi agarura De Jong muri uno mwanya ya Casado kizanga mu kibuga umukinnyi agomba gukasa nudakinana nutagarura De Jong ku mwanya wa Pedri ngo ucugirirwa amahirwe De Jong guhereza ivyo Pedri yahora atanga ariko navyo bigoye erema zibiri zizaba zitakaye mu kibuga kimwe De Jong uzaba watakaje wa mwanya we Casado atari capable kuba yotanga basi 95% y'ivya De Jong uce wongera unatakaze Pedri De Jong amushize mu mwanya wiwe adashobora gutanga ivyo Pedri yahora atanga no kuvuga ngo erema De Jong Pedri nico gihe ziba zibaye perturbe kandi De Jong ari mu kuri equipe twabonye ko ifise ikibazo muri defense kuri equipe nabonye twabonye ko ifise ikibazo muri defense abwo rikeneye umukinyi mu Sosthene akina nka nimero 6 mwiza mugabo niba De Jong rero karagerageza muri ico kibanza kandi tukabona ngo turanamuzi ko niyo carte gukina subira inyuma gufasha defense ari fort physiquement na mentalement wanashaka so umukinya akora amakosa menshi mu Sosthene nimba ugiye kumukura muri ico kibanza ukazana umugabo witwa kwa kubuze Pedri ukazana umugabo witwa Casado twaramanye ko ari umukinnyi mwiza cyane Casado ni mwiza naco ndi bumwagiriza mugabo nabo gushira ko amakenga surtout ugiye gura na equipe zikomakomeye en fait ufashe De Jong Pedri ikindi gikomeye nuko twabonye no musimura rega nuko equipe no twabonye ko uno musimura rega birashoboka ko equipe no iza wo muri Madrid wo muri Barcelona ikakubahuka ni cyo ndiko ndagaruka birashoboka turiko turabona muri no misiko equipe yitwa Noya is equipe de deuxième tableau muri La Liga cyangwa se troisième tableau ishobora kuza kwizizitira kuri Real Madrid ikayitsinda kimwe cyangwa difference y'igitsindo kimwe cyangwa bakananganya nico nariko ndagaruka ko Barcelona ko turabona no munsi ngene bariko banatsindwa na Sevilla itari nziza bagatsindwa bine abakipe bagiye baranganya bivuze ngo kuraba hari amakenga menshi n'umusiko w'ikipe twese Barcelona nyuma y'itakara rya Pedri unamuzi ugiye kuraba De Jong Pedri na De Jong Casado inguvu Casado n'umwana mwiza mugabo atarategurwa ku rwego Pedri yateguweko kandi wanashaka mwiza cyane nimero 6 mwiza je nemera ko Barcelona ifise cyo kumbwira ba Bible Grevisse simba ndavyumva mugabo Casado n'agakasere gakwije bisabwa n'amategeko kari aggressive kandi gakina gafise karite zitandukanye mugabo kwisanga bamuteretse hamwe n'umugabo witwa Frankie De Jong hama De Jong ukacumusaba role yahora ikinwa na Pedri bice bimugora agirirwa amahirwe make ntashikane ya role ya Pedri
hariho n'ubundi hone ya De Jong bazanyemo Kasada taragira iyo maturite nk'iya De Jong yamaze kononekara haca hononekara na ya hone ya Pedri bicaye ngombwa kubura De Jong mu ari mu kibuga Kasada atariko araguhereza byinshi ya kuvertire De Jong ahora agaruka gukorera defense uraza kwisanga n'ubundi uri mu kaga gakomeye cyane ka defense nabonye Afrique nawe atarafata Amahitamwo umugabo bitwa Toni Kroos yanabigarutse karavuga ati ego nivyo umugabo bitwa Dieters Afrique bakina na Clasico na Madrid yaje gukina afise imvune nyinshi atariko yararyamiye cyane umugabo bitwa Ronaldo Rojo ati Garcia n'umukinyi mwiza technique magusumba Rojo ariko muri defense abakeneye umukinya kinisha ubwenge yongera akabafise poids De Jong nako Ronaldo Rojo wa poids na kubarsi bazashiramo ubwo bwenge nimba hari ivyo kwajistamwo vyo koroha gusumba ko kwajista ikintu kiri hagati ya Garcia ikintu wajista hagati ya Garcia na kubarsi mugabo rero no muzu cha wisanga uri gukoresha kubarsi na Garcia cyangwa uri gukoresha Rojo n'umwe muri aba babiri Rojo nawe nyene agarutse ataraba formantarma atarasubira gukomera za kuvertire De Jong hora bakorera wabuze Pedri De Jong zo bamusavye hore ya Pedri kuvertire De Jong hora garuka gukora muri defense canke gufasha urazituma Kasado cyangwa urazituma Kasado ku rugero runganiki Bernard ntaragarura urwego rwo kwisanga mu kibuga Kasado akomeye hano Barcelona ndayibona mu kaga gakomeye cyane kandi akaga yashizwemo n'abarongozi ba kera bahaciye ndavuga uyu mugabo witwa Jose Maria Bartomeu kuko burya naje kurimbura nsanga igenda rya Neymar ava muri Barcelona yerekeza muri Paris Saint-Germain nivyo bamugurishije amafaranga menshi mugabe igenda rya Neymar riri mu bintu vyatumye Barcelona yisanga uno munsi iri muri kano kaga ko kutagura abakinyi no kutagurisha nako kutagura abakinyi bivanye na crise economique kubera ko Neymar asohoka nivyo baramugurishije amafaranga menshi mugabo Barcelona bafashwe n'igihunga cyo kumva ngo havuye Neymar tuhasubize Neymar kumbe ku isoko Neymar nta uhari uzogenda ugura Dembele miliyoni 140 kutinyuma gura 160 hafi Griezmann mugura 120 uciye ufata ubushobozi bwabo kabukombina ivyo bahaye Barcelona Rafinha aramaze kurenza ivyo batanze ari batatu uno muzi rero njangaruka nakubwira ngo kiriya gihe Barcelona yagurishije Neymar bagumye bafise envie yo gusura kuronka umustar nka Neymar bashora imitungo mu bakinyi noneho ntibabahira bica bituma Barcelona bafete niki kintu cyo kumva ngo ejo turagerageza Coutinho vyanke turagerageza Dembele vyanke turagerageza Griezmann vyanke tuzozana ba Depay bariko bagugwa amafaranga menshi hagera hano bisanga fair play financier yamaze kubakorako batangura n'ubundi system yo kuzana abakinyi bazira ubuntu bazana ba Boateng bazana ba Luke De Jong bazana ba Aubameyang bazana abandi benshi bagiye batandukanye mugabo kugera no munsi habaronke mumenyereza ari serie kuko je bameheruka kubona mumenyereza mwiza kwa Barcelona nivyo Ernesto Valverde ntaco namushinja cyane mugabo ariko nawe nanco tumushima nanico ndamushima kuva Ruizen likava muri Barcelona 2015 nongeye kubona Dieters Afrique umumenyereza rero azivya rondera ategereza gutegura club yiwe mugabo Afrique yinje yazi carondera aca sanga uburyo yagomba guteguramo club nayo nta mafaranga ifise kugira ngo imufashe kuronka abo bakinyi bicaye ngombwa ko ategura bafise birakunda baba beza mugabo azobabeza iminsi ngahe kuko uwo mwiza ufise yamye mu kibuga ni icuma ni birero biko biramukora kuno munsi Barcelona hano imvune Pedri agize cibura n'imvune barafinya bariko baragira aba bakinyi bitwa ko abakadre bariko barafasha equipe ziriko zirava kukunyonyezwa kw'amatungo yo muri club ya Barcelona yabayeho hambere ibiriko biranatuma no munsi dutangura kuvuga ngo kazoza ka Barcelona karaba kahe ko ku munsi bagenda baratakaza abakinyi surtout yuko intango zitameze neza cyane ugerageje kuraba uburyo equipe ya Barcelona yatanguye saison turacari kuri journée 10 muri La Liga equipe maze gushiramwo ikintu cyo matagera kurangahe agera kuri 5 ariko kandi naravya aho hafi burya ne equipe zikurikira Barcelona nazo nyene hamwe Barcelona bisamara shobora kwisanga mu kaga gakomeye kuko uravye nko ku rutonde rwa championnat muri La Liga unavye uburyo champion ihagaze cyangwa se urutonde rwa champion ni vyoroshe iyi equipe ntiyorowe pe Barcelona ifise 22 ni ya kabiri mu gihe Villarreal ni ya gatatu n'amata 20 bivuze muri Barcelona ukoze shit imwe naho utotsirwa ukanganya kandi undi rukino ushaka kwisanga Villarreal maze kokipora uruhande rwo ku nimero zingahe rwo ku nimero 2 mu gihe Atletico Madrid ya kane
ifise 19 wowe ufise 22 uze ngo wasoma utegera kuri 3 deja rukino mushobora gukina utegera Pedri Gonzalez nyine mu kibuga ya bivuze ngo hano ikosa ririmo kuri Flick cyangwa se zino nkina giye gukina utegera Pedri Gonzalez mugabo kandi tubona ko equipe yitwa FC Barcelona iri kiragira imvune mu buryo bukomeye cyane aha nawe tinya kwemeza yuko 11 kibuje wa Barcelona umwaka abatari bake baramazogira imvune hafi ya bose kuva ino sitangura murataragira imvune je pense que ari Kunde nawe yaragize kuva sezitangura yari bwakine kangahe kuva Kunde nawe imvune yaragize raba guhera no kumunyezamu zangu no munsi natari muri 11 kibuje mu kwezi Juan Garcia ashikiye mu mvune ku Barca imvune yaragize Abuze yaragize Pedri yaragize imvune hagati mu kibuga De Jong yaragize imvune Pedri niwe yarasigaye nawe yagize imvune imbere yabo gatoya Orman na Firmino Lopez bose bagize imvune Yamari yagize imvune Rafinha ari mu mvune Robert Lewandowski ari mu mvune Torres yamusubirira rimwe na rimwe nawe ari mu mvune sezo kuva itango umukinyi bataravunikisha n'umugabo yitwa Rashford nawe mushaka Sezna zovunika ariko kwa Manchester United Rashford nawe ari mu mvune Sezna zovunika vunywe niki kare ibintu biragoye iyi equipe ya FC Barcelona barandika umugabo witwa Pedri Gonzalez twiyumvira uburyo Afrika ishobora kubagerera gufundika natari twe tuzobikora ariko twiyumvire Barcelona igiye kubaho gutegura umugabo witwa Pedri Gonzalez hagati mu kibuga ko bigaragara ko service yahorahereza equipe yitwa FC Barcelona za service zikomeye cyane zanatuma Barcelona harimo zimwe mu nkino ibaza umukinyi witwa Pedri Gonzalez mu nkino 25 ziheruka yabaye homme du match inshuro zigera kuri 14 Pedri Gonzalez mu kibuga ya nanone tinya kwemeza ko no munsi saison irangiye atari wa mbere no wa kabiri mu bakinyi beza hagati mu kibuga twatuze mu mwaka uheze Pedri Gonzalez nanone ongera ko kandi na service yahorahereza na equipe serukira igihugu ya Espagne Fula Hoya ni umwe mu bakinyi ni umwe mu itafari umugabo witwa Rose de la Fuente adashobora gutahura imubwiye kuri Singapore Pedri Gonzalez waramanye no muri TV tuvuyemo Pedri Gonzalez yakinye match zose hari nawe yakinye iminota 90 hari yindi system yokora kuri Pedri Gonzalez cyangwa se ku mugabo witwa Hansi Diat Flick usibye guterura Casado ariko kandi muri match zikomeye izi services iyi Barcelona tagira service umugabo witwa Pedri Gonzalez twoharura ko bagiye gutakaza mu buryo bworoshe ko barakajyo keza ko kuri Real Madrid ko gufatiranya equipe yitwa FC Barcelona tuvuze ko barakajyo keza ko Real Madrid gufatiranya Barcelona cyane ko bamaze gushiramo ikinyonyo cyatanu no hava mvuga ko dukabije cyane wanashaka uno munsi ugiye kuraba abakinyi Barcelona ifise hagati mu kibuga ni beza kandi wanashaka ne cyakintu n'ubundi twagarutse ko muzi batsindwa na Sevilla nushobora kunsigurira ko yari nyabakinyi Sevilla yotsinda kuko uravye urwego rwa Sevilla nayo nyene performance bagize urya munsi barahawe n'ububi bwa Sosthene mugabo equipe yari arinye n'umugabo witwa Detergence Freak yari yemerewe gutsinda Sevilla bisigoye ngo no munsi barafise certa imwe naho bogarura Messi na Neymar na Suarez jewe niyo equipe ya mbere nabonye bagora binagoye ko bava mu kibuga witwa Barcelona yagoa space atabonye gitsinda mu igori wanyu amuzi ni mutama myaka 37-38 mugabo iyago space niyo bete noire nzi apare ya Cristiano Ronaldo imbere ya Barcelona mbona iyago space no mukinyi undi muri Espagne nabonye hangagura Barcelona bisiguye ngo namuzi urafise za Celta Vigo urafise za Deportivo Alaves urafise Elche urafise Club Bridge urafise Atletico Club de Bilbao imwe nayo mu ma equipe adahagaze neza muri kino gihe mu gihugu ca Espagne ngatangura kwiyumvira ngo ese effectif yo basigaranye iramwemerera kwisanga imbere zino equipe ikamuhesha amanota hano jewe ngiye kuraba effectif ya Barcelona isigaye abantu ama equipe ashobora kuba zobagora cyane ni equipe yitwa Celta Vigo
kuko ibisanzwe yami bagora buri munsi naho baba bakomeye ariko ekipe izotanga akazi gakomeye cyane ku mugabo witwa Deters Afrique ni ekipe yitwa Chelsea de Bruce uraje gukina na Mediane ifise umugabo witwa Moises Caicedo ifise Enzo Jeremias Fernandez ifise abakinyi nka ba Reece James utagira Rafinha utagira Pedri ni mepeza kambuka abandi ibiro bike mugabo mu kibuga zungurukana baro kumva ngo twahuye no mu mediateur ubwo rero nubundi bahari nabandi basigaye bogira bo ku exprime imbere ya Chelsea kuko Casado ni jewe nzokomeza kubivuga Barcelona ni itsindwe ifise Casado mu kibuga nibaze bavuga ngo Casado yabaye mubi mu rukino mugabo hariho nubundi elema yami bura tukamenya ngo hari elema clé nkongerere ko Pedri Gonzalez yanakinye match 49 yes consecutive donc match 49 ndahagarika ari kumwe na equipe yitwa FC Barcelona ndetse na equipe serukiragihugu ya Espagne 49 match consecutive kandi tuzi ko Pedri ntaruhuka muri Barcelona ntaruhuka no muri equipe nationale ntaruhuka no muri equipe nationale iminota 90 ibi rero je biranyereka ngo Dieters Africa agomba gufundika amafundo yose vyanka ibikunde ahubwo ikiri bufashe Barcelona no kubona version ya Marc Bernal yasubiye ku rwego rwiza nivyo aramaze kugenda aramugerageza akamuhereza iminota mike ku nkino zigiye zitandukanye mugabo Marc Bernal aracasanta nko kumengo aracitinya peut-être ko ari kubera yaramaze umwaka wose mu mvune uno muzi hari nivuga ro kusanga abandi bakinyi baramaze kugera ko bigusaba kwirukanga cyane ariko Mediane kenshi zohora yiganjemo Lopez yiganjemo Pedri nako yiganjemo De Jong yiganjemo n'umugabo yitwa Marc Casado ibi rero nta nico buza ko anashaka iyi Mediane itsinde isumbiya Chelsea kuko jewe De Jong ni umediateur mbona ko Barcelona nkavuga ngo uri komple kugarda baro kuyirekipera gukora ama interception yatandukanye hose hashoboka kugaruka gukora ama couverture muri defense kugaruka gukora ama couverture ku mpande ku baratero avec experience kuba muri Ajax d'Amsterdam urazi ko De Jong yamye mu mediateur mwiza uno muzi rero niwe umuntu usigaye ndaba nkavuga ngo nimba hari hamwe Barcelona rero nka version nziza ya De Jong wa vrai Casado nta kintu kimwe kizomunanira ahubwo les déchets techniques ziri mu mwana yitwa Firmino Lopez hamwe yozibandanya bagaca bagirirwa amahirwe mabi Ormo ntagarura urwego rwiwe kuko Ormo wewe biravugwa na Mundo Deportivo yuko ku munsi w'igenekerezo rya gatanu araza kuba yagarutse muri equipe hamwe Ormo atoba yagaruye urwego rwiwe aya madeshe technique Lopez yagize kuri Classica kabandanya imbere ya za Chelsea nta kibuza Chelsea to gutsinda mugabo hamwe Lopez yabaye Lopez umwe kuri Olympiacos Ropire Lopez yabaye Lopez umwe kuri Valence ugaca wangeramwe umugabo yitwa De Jong ukongeramwe umugabo yitwa Marc Casado nta kintu kimwe kizotuma utagenda imbere ya Chelsea ngo hagarare ahubwo uzonanizwa no kumva ngo mbega mawinga yanje hagaze gute ibubamfu nta kibazo niki cumuti kigihari kuko no munsi meilleur buteur muri toute compétition confondue kwa Barcelona no mugabo yitwa Lopez afise ibitsindo bigera kuri 6 mugabo meilleur joueur pour moi de ma part no mugabo yitwa Marcus Rashford uno muzi Rashford mu nkino zigera ku 9 afise contribution mu bitsindo 11 ibitsindo 5 na assist 6 aka kanya amakuru ahari wanashaka sana amakuru ahubwo ni statistic zerekana ko Rafinha n'umukinnyi nako Marcus Rashford n'umukinnyi mwiza wa Barcelona ya ubwo rero niho hantu mpagaze nkavuga ngo ibibazo Afrika zogira kubera absence ya Pedri kugira bizogaragara bije habona nukubera version ya De Jong izoba yabuze mu kibuga na Lopez mwiza nivyo De Jong Pedri wagomba gusanta absence yiwe mugabo ya absence twamenye ngo badafise Messi Neymar wo mutuma Classico kandi bigakunda badafise Messi na Neymar Suarez wo mutuma Classico bigakunda mugabo ntiyotanga ivyo Messi yotanga sinzi ko turiko turumvikana neza ego hari umukinyi mwiza mugabo iyo mubuze utagomba kugira icitwazo ngo natsinzwe kubera naka ivyo rero ko Afrika ntibigomba kuzobaho Pedro yamubuze nta musubira 100%
mugabo ufise mediane y'abakinyi batatu bahagaze neza. Lopez yatoye version yiwe, De Jong akaba mwiza, Casado nta kintu kimwe nzomwagiriza. Hanyuma ibubamfu uno munsi hari umukinyi amerita kuhaba, wanashaka niyo Rafinha yogaruka ukavuga ati mugomba mugwanira umwanya vyokunda. Chibure hano Lamine Yamal atameze neza wagaruye Rafinha ukavuga ngo ni Rafinha iburyo, Rashford ibubamfu, Lamine Yamal barakira. Hanyuma mediane ya Lopez na Pedri nako na De Jong na Casado igatanga umusaruro, vyose bizokunda. Mugabo ikiri buzotume Afrika adahura n'ivyo bibazo byo kwa amakipe azomucako vyoroshe no kumenya ngo mbega defense yoyo ndashaka ndekende ninde mutitire, ninde atagomba kuba titire, ninde afise karite base niyo vyonsaba kwa jistamwe bigiye bitandukanye vyokoroha. Ndaza gusanga ari Arojo. Leonardo Arojo n'umunyamakosa mugabo amakosa yokosogo for physiquement ari rapide, yoshobora kugutsindira ivyo bitsindo sometimes vy'umutwe bivyo byaranabuze mu defenseur kwa Barcelona. Rero ico kuvuga ngo za Madrid n'izindi zigiye zitandukanye zizoyisiga, yego zoyisiga, mugabo nta rukino na rumwe Barcelona bazotakaza ngo bagira ama excuse batanga imbere y'abantu mu gihe version y'abakinyi bafise yabaye nziza. Hano ikibazo kiracasigaye muri ligne d'attaque. Wanashaka je ndiko ndabona umugabo munsi yitwa Daniel Olmo yagarutse ameze neza. Lamine Yamal ataragaruka vya kweri, arashobora kwicaza umugabo yitwa Lamine Yamal. Rashford akaduzwa iburyo kuntu, Lopez agakina ibubamfu, Olmo agakina 10 Torres akataka. Zose ni probability zishoboka muri equipe ya Barcelona. Ariko ibiharuro Afrika bigomba kumubana umurengera, kubera ko bamwe baragenda abandi bakaza kandi hagenda zaerema. Ugomba kwifashisha je nk'uno munsi gukina na Atletico udafise Pedri, Atletico ifise Pablo Barrios hagati mu kibuga, wumve ngo ubugize sheki ikomeye cyane. Nemeza ko rero umwanya mwiza gupima rero Hansi Date Africa. Nta gipimo gihari kumumenyereza, igipimo kirano se ko bro, nta gipimo gihari. Nimba yo natsindwa bagafata decision yo kumwirukana, Barcelona yobehemukiye mugabo bitwa Afrique kuko sivuze igipimo cyo ko tsindwa bakamugira mugabo ni igipimo cyo kumubona iyo hageze muri difficulty nk'izi. Je nemera ubushobozi bwa Afrique, wanashaka muri zino situation zimeze nk'uko ubonye, je mba nemera ubushobozi bw'umumenyereza gusoma n'ibindi byose kuko iyo uvunitse biga gucumagira c'est sûr. Iyo uvunitse biga gucumagira, iyo uvunitse ugomba kwiga gucumagira, ugomba kwiga kuvuga ngo nimba mbuze Pedri akaba ari umukinyi wa mbere yatahuri système de jeu équipe. Ko je muri équipe twese Barcelona mbiravye neza mu maso yanje. Pedri Gonzalez ni umukinyi wa mbere atahura système équipe twese Barcelona, uburyo igomba gufunctiona mu kibuga. Chance uburyo igomba kubigaragara mu kibuga. Rero iyo umukinyi rero nk'uyu abuze basi twumve ngene no bivuga. Ni nka Derege. Urumva? Yego. Derege datahura uburyo umwigisha ibyo umwigisha reka aragomba gukoresha nka system kugira ngo atahuza abanyeshuri biwe. Burya biragoye n'abandi bose ko babikurikiza. Bivuze ngo mu kibuga kwa Barcelona Pedri Gonzalez ari Derege. Niwe mukinyi atahura bwa mbere system de jeu équipe. Iyo mukinyi rero nk'uyu abuze muri équipe vyumvikana ngo je rero mba ndindiriye kuraba ngo Afrique yavunitse. Afrique yavunitse. Rimwe mu mababa giwe giza jahora ari mutumaguruka ryavuye ko ntarega ryacitse, agomba rero kwitwara gute. Rero mvura nkubwiye ngo hano vyose no bihagarika, ngomba kuraba Afrique rero muri no situation nk'iyi azobigenza gute, agiye gukora iki, aratruva solution mu buryo bumeze gute. Nivire kuri Pedri Gonzalez biracagoye cyane. Nibaza ko Barcelona bagomba kwisanga mu difficulty agiye atandukanye imbere y'uko zo zatanguye. De Jong aza kubagaruka. Zo zatanguye muri equipe twese Barcelona. Biganagara ngo abakinyi muri equipe ya Barcelona bararushe pe. Abakinyi muri equipe ya Barcelona bararushe pe. Umukinyi amaze match 49 siba mu rukino n'umunsi no. Oya sokuru hagusa kwa Barcelona. Mani bararushe kandi yaba kwa Barcelona no mu giserukira gihugu. Equipe yishira kuri pressure yo kurondera ibikombe. Nta effective ugira. Kandi bwo tagira effective razi ngo amufise ngomba kuzobakoresha nk'umubiri n'umutima. Mugabo kibagira ngo hamwe ni nabacomaguraho hejo
sinshaka kuzobaho kuko ndi sire Sosthene bagaruka kuri regle ya 1-1 none uzohavugura abakinyi 11 batangura mu kibuga umuhera ku munyegori ugera ku mataka y'ubamfu ku 11 biragoye ibi rero bizo costinga Barcelona imyaka n'imyaniko myinshi cyane nibyo rero ko equipe twese Barcelona ariko kandi nabonye bamwe rero mu bakinyi bagarutse mu kibuga by the way nabonye abakinyi nka Robert Lewandowski bagarutse mu mimenyerezo ariko kandi Juan Garcia n'umusi yakoze imimenyerezo Mundo Deportivo bandika ko Juan Garcia asa n'uwagarutse mugabo wabonye ikinyamakuru 90minute.com babandika ngo hafi hashoboka ni muri le 22 Novembre ariko hari 90 minutes yose ndayizera kuko umumenyesha makuru twa Roger Tolelo asanzwe ku kinyamakuru Mundo Deportivo yemeza ko Juan Garcia asa nk'uwamaze gukira ndetse yamaze no gutangura imimenyerezo yo kwimenyereza mu kibuga ari wenyine mugabo ariko indani muri Barcelona bo baravuga ngo nitugomba kumwihutisha garuke tugomba kumutwara gahoro gahoro abwiga ishoboka nuko uyu mukinnyi ashobora garuka Pedri nyuma ya trêve internationale mu kwezi kwa 11 nawe ariko yamaze kuba atangura gukora imimenyerezo witwa Juan Garcia Robert Lewandowski wewe Mundo Deportivo yemeza ko no ku munsi w'Imana ashobora kuba hari kuva ku munsi Robert Lewandowski atangura gukora imimenyerezo basanze ngo ameze neza cyane rero abaganga kipe twese basohoka bamaze kumuhereza ubusha ku munsi w'Imana imbere ya Elche dushobora kubona Robert Lewandowski agaragara mu kibuga kwa kipe yitwa FC Barcelona ndetse no witwa Daniel Olmo nyamara niba bakomeza batore mitende bakomeza batore mitende sina akazi ka Afrique kari mu kangara kuko biriko biragaragara ko kipe yitwa FC Barcelona kibazo kabisa muri kipe yitwa FC Barcelona yes nivyo rero kuri Pedri Gonzalez ndetse no kuri kipe yitwa FC Barcelona muri rusange nuko bimeze ivyayo reka mu kanya gato twerekereza hariya mu gisagara ca Madrid kuri kipe yitwa Real Madrid ariko tuje tubabwiye ko turi kumwe na